Ndasuye kandi kubaramutsa abakunzi ba Royal TV muko murankurikirana. Ni Bella shaka kuri micro za Royal TV nkuko musanzwe mumenyereye. Uno musi turi kwa kane no musi w'inkuru nyigisho. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo icyo cyose cyo mu buzima. Komanda kubwiye ni c'est la vie qui change, wihangane siko bizohora kandi ibintu bizogenda neza cyane. Ushobora kuba nawe uri mu nyishu wibuke gusangira n'abandi muri gwa rukundo. Uno musi nkuko mubizi kwa kane tuba dufise inkuru nyigisho idusigira inyigisho y'ubuzima, inyigisho ikomeye cyane mbese igatuma tumenya uko dukwiye kubaho, tugakeburana muri ibi na biriya. Uno musi rero inkuru nyigisho yacu ni inkuru y'umwigeme yitwa Linda yavukiye mu gihugu ca Togo. Linda numwigeme yavukiye mu muryango uciriritse, umuryango ufite ubuzima buri hasi cyane. Mbese hano bari baba mu cyaro, bari bifitiye bwa buzima bwo kugwazagwaza, bumwe bwo kuronka ivyo ufungura no munsi, ejo ntumenya ati bizogenda gute, ati mbega ivyejo bizova hehe. Ni bwa buzima bwo kubaho muri espérance, ukaguma ufise ivyizigiro gusa yuko ejo ari heza, ariko ko biba biri kose ntago biba bimeze neza mu buzima bwawe. Murantungu no munsi bifisa ka grippe ariko biragenda neza. Linda rero amaze gukurira muri ubwo buzima yari umwana afise akaranga kadasanzwe, yari umwigeme mwiza cyane, aho yaba abantu bose baramura bakavuga ati mu vy'ukuri ujya mwigeme Linda afise ubwiza, ni mwiza kabisa, ahaciye hose barabona yuko ari umwigeme w'akaranga. Linda rero abasore kenshi bakamwirukako. Amaze gukwiza 18 ans Linda atangura kuja mu bintu by'urukundo, atangura gukundana. Agitangura gukundana niho amaze gukwiza 20 aza guhemukirwa mu rukundo. Yari afise umufiance bakundana cyane gose, yaramukunda cyane ku buryo yabona yuko ari we bazobana, yabona ko ari we ubuzima bwiwe bwose. Nukuvuga abonye umufiance wiwe yamubonamo buri kimwe, yamubonamo umunezero, urukundo, amahoro, kira kitu yakibona kuri uyo muhungu. Niho rero Linda amaze kweza 22 ans wa muhungu acamuzanira invitation. Bari bamaze deja imyaka ibiri bakundanye kandi bameze neza, abona ko nta kibazo ntaco bari bwapfe. Nukuvuga Linda we yari yiteguriye kumwanya n'umwanya umuhungu ashaka kumupropose yuko bobana, mbese bagakora mariage, bakibanira bakagira urugo rwiza. Ariko umuhungu wewe sivyo byari bimurimo, siko byari bimeze. Yari afise ibindi biharuro kandi umva neza yuko yari afise uwundi muntu yizera kandi bafitaniye gahunda y'ubuzima. Muri ako kanya rero Linda yabaye umuhombe, yarabihombeyemwo. Umuhungu yamuzaniye invitation, aramubwira ati Linda uko biri kose jewe umbabarire ku mwanya nagutesheje, no kubihe byawe nononye, ariko kandi ndakumenyesheje yuko mfise ubukwe kandi ngoma nubake ugwanje, bisigura yuko ivyo wanje nawe bigarukiye ngaha, ngiye kumenya ubuzima bwanje nawe ukamenya ubuzima bwawe. Bagenzi mu vy'ukuri Linda byaramubabaje cyane. Linda yarumvise yiyanse, Linda yarumvise kumenga amaraso arahagaze, yari yumviye ko yorira, yumvira ko yokoma induru, abura amarira, abura ibyishimo, agira agahinda gakomeye cyane mu mutima. Niho rero Linda abagenzi biganye kera karakana gacibwe mu ishuri yarabikora kabitora, mbese yamaze guza n'amashuri y'intango, hasigaye yuko aja muri kaminuza. Rero abagenzi yo bagiye kera kwigirira mu gisagara, bararonka ubuzima uko bibeshaho nyene buke atari vya hatari. Niho rero kuca bavugana na Linda basaba yuko nabo yova mu cyaro, mbese akigira mu muji kugerageza arabe yuko basiko ivy'urukundo vyanse, arabe yuko ibindi vyogenda neza. Mu vy'ukuri Linda yaravuye mu cyaro agenda mu gisagara, amaze gushika mu gisagara baramwakira. Niho rero abagenzi bagerageza kumumenyekanisha ku bantu bakomeye, abadeje. Linda sharonka akazi ko guserva mu hoteli. Akironka akazi ko guseva muri hoteli, mu vy'ukuri ntago byari byoroshe kubera ntavyo yaramenyera ibintu byo mu muji. Murabiza ama hoteli VIP abafise ukuntu ameze, abafise ukuntu yubatse, abafise ukuntu ibintu bikorwa. Uvuye ruguru rero utabimenyereye ugatangura gukora ku bintu utari bwakore, ugatangura kubona ibintu utari bwabone, usanga bitoroshe. Ariko Linda kuko yari umwana cy'ubwenge kandi karakana keza, urabona nyene ko ashobora kubishobora vyose mu mwanya muto, mu kanya isase. Linda rero ntiyatevye kwiadapta, atangura kubikora neza, atangura gukora neza akazi kiwe. Niho rero umunsi umwe haraza abakire benshi baca muri iyo hotel, abaje kuruhuka, abavuye hanze. Ashahura rero n'umukire nawe nyene yaravuye mu vyakazi vyiwe hanze, ashikira muri iyo hotel. Uyo mukire mu vy'ukuri yaramuravye Linda aramushima, kandi uyo mugabo yari yubatse, yari afise umugore. Niho rero kuca asaba Linda yuko yoza bagasangira.
Linda niho yakora kandi mu vy'akazi yakora nico cari kirimwo kuyagisha neza ingenzi ushaka service ukamwumviriza ukamenya ukuntu uwo mufasha. Linda rero arahereza umwanya wa papa barayaga, ariko kuva igihe yahemukirwa Linda yari amaze gufata decision yuko atazofaswe kandi kuja mu bintu vy'urukundo. Yari amaze kubera umusingle girl, avuga ati ubu buzima bwo nibwo bwiza, reka nironderera agafaranga ahubwo nubake kazoza kanje. Mu vy'ukuri aho yakora baramuha udufaranga two kwifashisha, ntiyabura uko abaho, ntiyabura uko afungura, ntiyabura uko yambara neza, agaparfait keza yarakaronka. Muravyivuga ko yamaze no kumenyera uwo kuza mu buzima bwo mu muji. Murumva yuko hariho difference nini cyane ya Linda wa kera na Linda wubu. Yaramaze gusa neza cyane, kumuravye kuri po ubu namengana umumetisi, yari umwigeme mwiza gose. Arahereza umwanya wa papa, aramuyagisha, aramumviriza, aramubwira ati uko biri kose jewe Linda nakubonye ndagushima, nimvuye yuko mbere umugenzi wo hafi tukamenyerana kandi tugashika ku bintu bikomeye, ndagusezeraniye yuko nta kintu na kimwe uzomburana mu gihe je nkihari kandi ukimfise. Aramubwira ati uko biri kose muhira ndafise umugore, ariko umugore wanje tubanye nabi, umugore wanje ntabwo dutwenga, umugore wanje ntacifata neza, umugore wanje nta nubwo nigenda mugire apeti. Mu vy'ukuri tuguma dushwana, tuguma tujyana, nta namahoro ngira ndi muhira. Rero nifuza yuko wombera side chick, ukambera umuntu wanje wo hafi ashobora gutuma mbaho nanje numva ko ndyohewe kandi nanje nta kintu uzomburana. Kuvuga muri uwo mwanya papa yari mu sugar daddy. Rero Linda amaze kuraba uyu papa ukuntu ameze, acabona yuko acayibuka cya gikomere yatewe na muhungu bakundana, ariko aravuga ati numva menga ntabwo bindimwo. Agitangura kujijanya mu mitima, wa mugabo acakora mu mufuko acamusigira 500,000. Ambwira ati amafaranga urarabugura amazi yo kunwa kugira ngo nawe urabe ko bigenda neza. Ku nshuro ya mbere Linda bamuhaye 500,000, nukuvuga n'umushahara we w'ukwezi uri musi yayo, ariko bamuhaye 500,000 ngo agura amazi y'iki yo kunwa. Mu vy'ukuri Linda yari yagomba yanke kuko yumvise ngo n'umugabo afise umugore, ariko amaze kubona ayo mafaranga abona ni menshi, yaravyemeye, aravuga ati yego ndavyemeye, nzokubera umugenzi wawe wo hafi. Bidatinze bukeye uyo papa ko yari yaje kwimarira indwi muri iyo hotel, yari hotel akunda kugenderamo kenshi. Umunsi ugira gatatu amutuma ko Linda, bararyoherwa, mbese bagera kure, baranararana, ibintu birakomera. Bakiryamana umugabo aramwishimira cyane Linda, arumva yuko Linda akwiye kumugumana hafi. Mu vy'ukuri acamubwira ati Linda ngoma ndaguhindurira ubuzima, ngoma ndaguhe buri kimwe. Linda acaravyishimira cyane, aravuga ati uyu ndabona yuko azotuma ntera imbere, bitandukanye na bwa buhungu twakundana bukampemukira nkabuha urukundo rwanje gose, ariko bikarangira bampemukiye. Linda aravyishimira, aravuga ati ubuzima ni wow. Linda rero ujya mugabo cyaramuhamagara, ambwira ati Linda hari ikintu ushaka tuyage gikomeye. Ambwira Linda ngoma ndakugururire shop nziza kugira ngo ubeho nkuko je nifuza ko ubaho, ntihagire ikintu kimwe uzobura, ntihagire n'agahungu kazoguhenda ngo karagukunda, uzugumane nanje ubuzima bwawe bwose, ariko ntuzegere utwara inda yiwanje canke ngo bimenyekane yuko jewe nawe we dukundana, kura bizi ko mfise iki umugore. Igitangaje rero umugore wawe mubanye nabi, ariko ushaka undi yo ku ruhande kandi ntibamumenye ntibimenyekane, do please ntatwarinda ariko mubikore. Nawe ucuvyumva mbega bica bigenda gute? Nukuvuga Linda ubuzima bwe bwari bugiye noneho muri danger. Bisigura iki? Agiye kubona n'umuntu azomugira ko pouvoir nini na autorité nini, kandi bivanye n'ivyo amuha n'ukuntu amuha care, babita ngo gutanga care. Linda byose yaravyemeye, aravuga ati jewe mu vy'ukuri ndi tayari, nawe uzobimenya kandi byose bizogenda neza. Akivuga ko wa mugabo bukeye amaze gutaha muhira, amaze kumara indwi zibiri, aca mu kadona Linda imodoka nziza cyane. Linda araryoherwa, arumva nyene ko ari mu yindi si. Linda arumva nyene ko ubuzima bwiwe buri mu nyishu. Acha afata mugirira ya shop, amuhahereza ubuzima. Mu vy'ukuri Linda nta kintu kimwe yarabuze. Nari n'umuhungu yamuhangara ko yababwiye ati mega nti muri level zanje ahubwo muzi guhemuka. Linda mu vy'ukuri abibamwo ivyo, arabibamwo kabisa, arumva nyene ko ari mu ijuru rito. Uyo mugabo yaramuba hafi, amukeneye. Ni kuvuga umugore yarabura umugabo muhira, ariko Linda ntiyigera abura umugabo na rimwe. Ni kuvuga Linda avuga ati ndagukeneye ubunyene. Umugabo yakoroka Kisimbabwe, bakaba bari kumwe na Linda, bakaja mu vyabo, bagasohoka mu bibanza bizimvye, mu gihe umugore yama muhira ariko arira abana, atagwegera asohoka n'umugabo we ngo bagiye hana hariya. Rimwe na rimwe barasohoka, ariko vyaba bya bintu byo kwikora kugira ngo abana babone yuko abavyeyi bari kumwe canke se bakundana, ariko mu mutima ntabwo umugabo byari bimurimwo.
niho rero Linda aca asaba uyo mugabo umusheri wiwe uyo mushuga daddy wiwe ati jewe nifuza kuja kuramutsa muhira ambwira ati nta kibazo uzomara imisi ngambwira ati jewe mara imisi 3 nzoca ngaruka umugabo ati nta kibazo uragenda aca mwereza miliyoni 2 ambwira ati reka ndaguha udufaranga duke tuza kugufasha kugura igitoro aca muha 2 millions Linda mu vyukuri mvise yuko mu bantu bakunzwe kwinosi ari uwa mbere akunzwe Linda abafasha kayira agiye iwabo mu cyaro kuramukanya agishika muhira abavyeyi bararyoherwa babonye umwana wabaje mu gipira yumvira umwana yavuye muhira agiye kugwazagwaza mu gisagara ukakibona agarutse ari mu modoka yarahindutse asa neza acafata umuriyoni ufunze neza ahereza se na nyina ati papa murarabana mu kuntu muyungunganya mugura inyama muteke mujye neza mu vyukuri abavyeyi baratamvye barishima barumva nyene ku mwana wabo asigaye ari umuntu akomeye ariko rero uko batamba kose nta numwe mu bavyeyi yigeze yumvira ati mbega tubaze umwana ibi bintu abikura hehe aya mafaranga ko yagiye kugwaza ariko akora akazi nyabaki kugira ngo aronke ibi vyose aze ari umuntu ari mu modoka tuzi na benshi bagiye kuva kera gupamana mu gisagara ariko atanumwe aragura imodoka canke se aronke ubuzima bw'umwana wacu amaze kuronka bo gusa babonye amafaranga babona ko umwana ameze neza ati ubuzima nubatse ubwo mwana wacu neje uzogaruka uzane n'ayandi ntago bigeze bimvira ati mbega mwana uri gukora akazi nyabaki mu gisagara mbega ubona bimeze gute mbega ubona ibikugora ari biki ibintu nk'ivyo bo gusa babonye kijya umwana abazaniye niho rero mama Linda yarafise umugenzi kujya mama usanga mu cyaro bafise abagenzi bo hafi bayaga utuntu n'utundi utuntu tw'amazimwe ashirambye ati ariko mama Linda umwana wanyu ko yaje ari mu modoka nta n'imyaka ingahirahira ari mu gisagara nta n'imyaka 2 aramara mu gisagara koko ijya modoka yayikuye amafaranga yose numva yabahaye umuriyoni ko nzi ko n'umuntu w'umu akora akazi gakomeye atamuntu ahembwa n'umuriyoni ku kwezi mbega Linda wabajije akazi yo bakora mama we wacamusamira hejuru atabagore bo ngaha ndabazi yuko nabantu muri abantu mufise amashari none umwana wanje yishuwe we birakuraba aho yewe yakuye hose none we birakuraba ko riki mutishimira abandi bari mu nyishu ko riki mutishimira na bonheur y'abandi ariko uyo mubanyi mu vyukuri yari afise raison yari afise impamvu nziza yo kumubaza ico kibazo niho rero Linda yaza kubasezera abavyeyi avuga ati genda se mu gisagara ibisigaye tuzovugana kuri telefone bamusabira imigisha myinshi cyane umwana afatimo yurira modoka asubira mu gisagara gisubira mu gisagara sugar daddy we yaramurindiriye bashabigira muri ya hotel baja kurya ubuzima baja ku mapisine koga baragira ibihe vyiza pe nukuvuga uyo mugabo yari ameze nk'umugabo wa Linda muhira yahagenda gusaga systeme ariko uravye ubuzima uko yarabayeho nuko yarabubayemwo yari uwa Linda yari yegamiye kuri Linda rero niho bukeye haize imisi 3 Linda yigira muri shop kugira shopping nkuko yarasanzwe akunda kugira mu by'ama shopping kagura utuntu twiza agasohokera ahantu heza Linda agiye kugira shopping ujya mugabo rero w'umushuga daddy wiwe be na madame wiwe bari basohotse ahantu imodoka ica ibapfirako bishayisoye ko bahamagara umuntu ahora bakorera imodoka aze abarabire baca barabaho baparika wa unda akora imodoka caraza baravuyemo barindira yuko imodoka bayisuzuma ikibazo ifise bakiparise ngaho wa mugore acabona ya modoka y'umugabo wiwe iraje irimwe umukobwa iparise ku ruhande Linda abaravuyemo Linda we yari yambariye filme nta nivyo yitaye kuraba ngo abambonye canke ibiki we gusa ari mu buzima bwe bari mu nyishu Linda acayigira muri shop haragura utwagura muri alimentation araheza asubira mu modoka wa mugore acasanga yabambye kuri ya modoka hambye ati hewe babarira ndakubaza ikintu uri kurakora iki ku modoka y'umugabo wanje Linda acambye ati mparure 3 wakuye ayo maboko yawasa nabi ku modoka yanje wa mugore acazana ikofi ngo akubite Linda acamufata ukuboko aca amushiburira nka hariya ambye ati mva ndakubwira ikintu kimwe ribu bwa mbere n'ubwa nyuma iyi modoka namba yari gwawe namba yari y'umugabo wiwawe umenye ko guhera kuva isaha uyibona ari iwanje kandi iri mu maboko yanje kandi nta nakimwe wokora ngo uyikure mu maboko yanje kuko iyi modoka ni iwanje iki ni gihembo cy'ibikorwa vyiza nakoreye uyu mugabo wawe arampemba rero madatekere dushe nk'ugiye gukorera umugabo wawe ibikorwa vyiza hama izo modoka uzigumane acara muhinda acenja mu modoka abaragiye wa mugore arasara agenda ku mugabo atangura gushwana avuga ati ibi ntibibaho ariko umugabo nawe yabifata nk'ibisanzwe mbere acaramubisa acarigira umugore mu vy'ukuri vyaramubabaje cyane biramushirikira mu mutima kibi cyane arumva nyene ko yiyanse avuga ati ko umugabo wanje asigaye afise abandi bantu asigaje mu bamaraya ibintu vyozotunga abana ejo bonheur yozo y'abana ejo ubu tuko twisanga n'abandi bakobwa batabiruhiye aba slay queen kuko Linda yaramaze kubera umu slay queen yari umuntu nyene afise ubuzima buri hejuru afise ubuzima buri high
rero niho wa mushuga dade yaca telefona Linda arambwira ati mbega byagenze gute arabimusigurira avuga ati rekana nujya wana nta kimwe yokora ujya n'umugore wiwanje je icyo mvuze nicagirako ntago ngira kuvyo wewe avuze kandi byaramunaniye kumakea namubwiye akore sport reda dore gisigaye kivyibushe nabi namubwiye ngo aje muri gymnastique biranka none ubu jewe namaze guhitamo ko nzogumana nawe kandi ndi tayari Linda ati aho sha urakoze kuvuga ijambo ryiza wa mugore rero amaze kubona ko Linda yamusuzuguye kuri rugero rugero ari umugore ku mugabo wiwe acha afata decision yo kuzomukorera Linda ikintu kibi atazofa yibagiwe niho rero kuca agenda muri shop arondera acide ikaze cyane acide mbi cyane acide ikora mu minota 5 ishobora kwangiriza uruko rwawe rwose ukamera nk'igikoko ukagira indi forme n'isura yawe yose ikazimangana Linda rero nguko yarasanze yabimenyereye ni kuvyuka yigira kuri ya shop yiwe kuraba ukuntu bimeze wa mugore araperereza aho Linda aperereza shop Linda akoreramwo kira kintu ama information kabisa arayaronka amenya ati Linda amenya ati Linda afise shop amenya ati Linda umugabo we basukanira habaja muri hotel ariko kubera azuko umugabo we wakaze ntabwo yo kubaho ku mugabo wiwe ariko yubaho kandi Linda avuga ati uyo umukobwa wese nzomenya yuko agendana n'umugabo wanje we tuziruka kandi tuzohigura Linda uko biri kose amaze kuja kuri ya shop yiwe abaye nk'usoka ngo atahe amaze kweza iby'akazi kiwe byose yugaye aca sanga umuntu yambaye impuzu za kare zisa n'ishapo bisa yunamye yambaye na fime asanga ari ku modoka mbye atewe umbabarira nka ukamvira ku modoka nkagenda wa mugore ashakura fime Linda achabona ni wa mugore yarafise akantu kameze nka parfum mu maboko gatoya ashiragakura mufuko yaragafise mu maboko akamupoma mu maso aho nyene Linda ashumva ibintu biramo bavitanga gukoma induru wa mugore acenja mu modoka yiwe fye abarigiriye Linda arakoma induru abantu baraza baruzura bashaba mutwara kwa muganga ariko ya Acide yari ikaze ne Acide yakora mu minota itarenga 5 urengeje 5 minutes batarakugirira ico bakoze ntaco baba ugikijije ku buzima bwawe Linda amaze gushika ku bitaro isura irahinduka amera nk'ugufu yasura yose irahera amera nk'igikoko cyo mwishamba arasa nabi ku buryo n'umuzi Linda ntiyari kumenya yuko ari uwo Linda uwo muri mwanya yarabaze kuba kandi abaganga ntaco bari gukiza kuri Linda bivanye n'ukuntu yari yononekaye cyane isura yari yabaye nabi eka ibintu byose byapfuye niho rero wa mugabo yarabimenye ko Linda bamukoreye icyo kibi ujya mugabo nawe acari yakira ko nta kintu nakimwe yari gukora imvise ati none ko vyaheze nzorondera uwundi namba Linda bamukoreye ko nta kundi je nzorondera uwundi ariko amakuru yaramushikiriye Linda abaganga baramubwiye ko ntaco bari bumufashe ntaco bari bukore ntaco bari buhindure kuri iyo situation yiwe Linda yararize cyane aricuza avuga ati yo mbimenya kweri nari nzi yuko ngiye kuronka buri kimwe nari nzi ko ndose ubuzima ndose ubutunzi ariko bitwaye n'ubuzima bwanje bitwaye n'amagara yanje none ubu nta kintu nakimwe nshobora gukora ntamwe nshobora guturukira byaguma bimujya mu mubiri abi wabo barabimenya bagerageza kuko n'umuti bamutera ku munsi wari umuti uzimbye cyane na bwa buhera bwose abi wabo bafise barabukoresha n'agatongo baragurisha bahoma ko kugira ngo Linda barabe yuko yokira ariko Linda situation bikomeza kuba mbi bikomeza kwanka bakunze muko murankurikirana murabizi ko Linda yatwa amafaranga iwabo arabahereza umuriyoni baramutambira ntibamubaza ati mwana mbega ubikura hehe kumbure iyo abavyeyi bari kumubaza bari kumuhanura mbese ugasanga arahinduye inzira bijya arabivuyemo bitaragera kure ngo amererwe nabi ariko bo birabiye inyungu benefit profit ugati reka bigende uko nyene nibwo buzima ariko murabiva yuko ivyo tubona yuko ari umugisha akenshi ugasanga n'umugisha wiwacu twenyene twicira inzira akenshi bituzanira akarambaraye canke bikatuzanira urupfu mu vy'ukuri Linda uri kuramura ukuntu yasa ukuntu yakayangana urabona nyene ko ari umuntu afise ubuzima bwiza nico gituma unambura umwigeme uri kurankurikirana nambura umama uri kurankurikirana stop shaka waragendanye n'abagabo bafise abagore babo shaka waragendanye n'abashuga daddy 1500 bangahe ndagusabye ubihagarike kubera yuko nubwo wewe utobura n'ikibazo nk'icyo Linda yabonye ngo umugore w'umugabo aza kugirire nabi nawe ushaka kubaka bikakubera umururazi bavuga ati twimbura ivyo twateye cyangwa se umuntu yimbura on sème ce qu'on récolte on récolte ce qu'on sème no kuvuga twe tuza kwimbura ivyo twateye nabo ateye imbuto mbi
umenye uko uzokwimbura ikibi kurusha. Bavuga ngo qui sème le vent récolte la tempête. Nukuvuga mu buzima bwose uzobamwo iga kudatera imbuto mbi, kuko ijya mbuto mbi ntizokwijana, izogira ingaruka mu buzima bwawe bwo muri kazoza. Iga gutera imbuto nziza, kuko nubwo utoyibona ubwo nyene, peut-être umwana wawe azoshikirwa abone imbuto nziza y'ico kintu shiza wowe ushobora kuba warakoze mu buzima bwawe. Mumva yuko Linda kubwiye abona ko yaronse ubuzima, yabona yuko ari umuslay queen, yabona yuko asa neza, atakina kimwe mwabura afise imodoka, afise amafaranga, afise akazi. Ko murabizi uri umwigeme mumaze kuba ufise imodoka, ufise akazi keza, uba ahantu heza. Mumva yuko akenshi nivyo tuba dukeneye mu buzima, niyo dream ya buri we wese, niyo ndoto y'umuntu wari we wese, kubaho neza, kugira akazi keza, kugira imodoka nziza. Ariko rero ni vyiza kubironka. Ati none mbega ubironka mu bwahe buryo? Uri kubirondera mu bwahe buryo? Nyuma yitubwiye ati uzojya kuyasho yawe, mbega uri kurabirondera gute? Tekero kwama twifuza kwiyorohereza kugira ngo ibintu bigende neza, ariko twiyumvire no ku ngaruka y'ibintu tuko turakora, twiyumvire kuri kazoza k'imbuto mbi tuko turasema, turiko turatera uno munsi. Twiyumvira ati mbega ejo bizaba bimeze gute? Ntitubone gusa muri present, tubone muri kubu hafi, nka kujya umuntu abari karafungura akabona gusa ahisahani garukira. No, twiyumvira ati mbega ejo hoho bizotuzanira ingaruka mbi. Wowe rero uri kurankurikirana, mbega ico kintu umugore yakoze cyo gutera acide Linda mu maso kugira ngo ahinduke igikoko, yakoze nabi cyangwa yakoze neza? Yari kuvyihorera akamusengera canke yari kubita ku mugabo ko ari umugabo ngira yagiye kurondera, canke ivyari kugenda gute? Wowe kubgawe ubona yuko yakoze igikorwa ciza canke yakoze igikorwa kibi? Mbega Linda kuvuga ati ko abahungu bamemukireka ndeke vy'abahungu nigire mu bagabo bubatse, niyo ho yari intambwe nziza Linda yateye kugira ngo ubuzima bwe bufate intumbero nziza. Twese yo ni muri commentaire ico woronka uvuga kuri no nkuru nyigisho, ico watahuye ushire muri commentaire, wongere kandi ufyonde aho hari partage kugira ngo nabandi bashikirwe nino nyigisho. Ugaruka gwishira urakeneye impanuro, ugaruka gwishira shaka gukora ibintu ubona ko ari swing nibwo buzima bimeze neza, ndaronka igisuko ciza, ndaronka telefone nziza, ndasokera ahantu heza. Sakubona ko benshi bari ahantu mu bibanza bizimvye mugabo ugasanga babifotoye, ariko ntuzigere ubona umuntu bari kumwe. Sigura yuko so tusanga bibereye kumwe nabo bantu canke bagiye kujya ayabo, byose birashoboka. Ariko rero twige kuraba mbega amaruhiro bizogenda gute, ingaruka z'ibituko twakora uno munsi zizoba izahe? Ikintu cyose dukora kigira ingaruka muri kazoza. Rabo rero amahitamo yawe ugira mu buzima bwa misi yose, namba naho ukosora please ukosore, namba naho ukora neza please wongerezeho, mbese unabisangize n'abandi, ugerageze kuduhana urugaruka rugukikuje kugira ngo ibintu bigende neza. Yari Bella Shakaro kuri Naraturiwe TV, inkuru ya Linda ikwigishe. Stop kugendana n'abagabo bubatse, stop kugendana n'abamama bubatse, stop hari n'abahungu numva bagendana n'abamama bakuze bitwa ngo nabashuga mami. Stop, byose bifise ingaruka mbi ku buzima bw'iwawe bw'ejo nubwo wowe utabibona muri kubu. Dusubire rero mu nkuru nyigisho ikurikira. Bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisa